Nyuma yaho umuririmbyi yakomoka muri South Africa y'Epfo ashikiye ngaha mu Burundi atanguye kuvugisha abantu benshi yaba muba promoter Menyeshamakuru abashigikira umuziki nduzi abaririmbyi bakomeye harimo Big FIZZO na Satubi aho bahejeje gutanga ubutumwa bukomeye ku Menyeshamakuru mbese anawa president ubona ubwo butumwa bukomeje kwigaho n'abantu benshi cyane mw'abantu ntacyo novugaho ariko nuko yuko obyigaragaje yuko mu Burundi bamwe bigira ngo ndashoboye cyangwa se bamwe bavuga yuko barinze kuma interview ariho ubona yuko abaririmbyi bagiye babacokora ati none mwebwe ati bimwe mwahora mwigira mwabigize iki ati mwagiye hako twabavuze bamwe bigira ivyamamare ubona yuko ari ubutumwa buriko bugenda buvugisha Menyeshamakuru ndetse n'abapromota aho Satubi yagize ico bivuga ko na Big FIZZO ubona bose karabami bagize ico babivuga ko. So guys, mu butumwa Big FIZZO yashikirije yagize ati mbega babandi bibihangange abiyita ko ari abadanje kuma interviews ko ntababonye kuri interview yuwaje avuye muri Afrika y'Epfo. Ubona yuko ari kibazo Big FIZZO yabajije anatangara. Guys, ibi rero ngo bishatse kuvuga iki? Ngo bishatse kuvuga yuko aba journalist naba promoter ngo bakwiye nabo kugira ico baza bariga cyangwa se bakigizo ndimi kugira ngo uwo ari we wese babashe kumwakira. Hamwe na Satubi acagira ubutumwa bugira ati a big up kuba promoter ab'umuziki wacu mwama mwitanze uko umushoboye ivyo mudashoboye muzobishobozwa n'ubwira muze mwame mwipfuza kumenya ivyo mutazi ntaco ndabagiriza. Ubwo nibwo butumwa Satubi yatanze inyuma ya Satubi yuko abonye Big FIZZO yatanze ubwo butumwa. Big FIZZO arubundi butumwa yagize ati ubutarayaminuje nta chance nanje ndimwo atishiraho emoji cyangwa se utuntu two gutwenga. Ubona yuko bari kubatanga message ikomeye kuba journalist cyangwa se aba promoter bajya abantu ba promotinga umuziki ati legacy ivyo gusa ati murabe muze murigaramwe ababonye abari bo bose mwe migira ibihangange kugira muze murabakira. Ubona ko ari message zibiri zitatu zagiye zivuga akura abo bantu nkibisanzwe ari kuri TWENGAKO TV akabaye kose nta mugakura. Ivyo nivyo byabaye akuru muririmbyi kuri abo baririmbyi aho ubona yuko bariko bababwira aba journalist cyangwa se aba promoter hasta la visa kombi JMB aka mega speaker mise bivuga bese n'indi minsi agenda abera muri entertainment mugana muyakura hano nyene.